Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubane natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri hino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru yose abavugwa mu bisata vyose. Tugiye kubashikiriza izivugwa muri politike, tuze no kubabwira inkuru zivugwa mu gisata c'umutekano. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe, na wewe utarayifyondako kanona akaryo keza ko kugira ufyondeko igihe cose dushizeko inkuru ikagushikira mu bambere. Ano makuru yo kuri no genekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2023 tuyatangurire kuri no nkuru y'umubabaro yadushikiye. Iyi nkuru y'umubabaro aho hari impunzi y'umurundi yishwe akaba yiciwe mu gihugu c'Ubuganda i Kampala mu mugwa mukuru w'ico gihugu. Muti ivyagenze guteheka tubanze tubahe idonido. Uyo yishwe ni David Niyokindi akaba yagandaguwe mw'ijoro ryo kuwa kane. Kiziga ciwe catowe hafi yaho yaba mu gisagara ca Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kuwa gatanu mu gatondo. Amakuru duhabwa n'impunzi z'abarundi bari i Kampala, David Niyokindi yaratunzwe no gutarataza nk'izindi mpunzi zahungiye mu gisagara. Yishwe ariko arataha aho yaba. Mw'ijoro ryo kuwa kane yariko arataha iwe arushe kubera akazi no kwiruka irya nino muri uwo mugwa mukuru munini. Mugabo ntiyashitse muhira. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ikiziga ciwe catowe muri karitsiye ya Makerere nk'uko bivugwa n'impunzi y'umurundi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Impunzi z'abarundi ziri mu gisagara ca Kampala zirafise amakenga kubera ko haciye iminsi mikeya abandi barundi babiri bahatswe kwicwa. Abandi barundi babiri bararusivye kuwa 12 Rusama 2023 bakaba bari kwa muganga ngaha nyene, bikavugwa n'abaserukira impunzi. Ubutegetsi bw'Igitega bwoba bwararungitse abicanyi mu karere gutera ubwoba impunzi, niko impunzi ziri i Kampala zikeka. Ikiziga ca David nta ruguma na rumwe cari gifise, biboneka ko yanizwe. Impunzi zimwe zibaza ko yishwe n'Abaganda. Mu ndwi iheze hariho umunyarwanda yishwe yaratashe iwe avuye kuraba umupira kumwe na bagenzi we. Abaganda bamwe ntibashaka kubona ngaha abarundi n'abanyarwanda, bikavugwa n'impunzi iva hamwe n'uwo muhisi hagati mu Burundi. Igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza mugabo ntaco yigera ashikako nk'uko bivugwa n'impunzi z'abarundi. Birababaje kuko impunzi zibayeho biteye ubwoba. Ivyo bibaye inyuma y'ubundi murundi yishwe arashwe n'uwurarira. Bikavugwa n'uwaharanira agateka kazina muntu i Kampala. Kampala irimwo impunzi z'abarundi zishika 8,000. Bamwe bakeka ko binjiwemwo n'ababagenza muri iyi minsi. Bose ngaha si impunzi, turahura n'abantu twaje duhunga, harimwo mbere n'abanywanyi b'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Bashaka kwica umuntu biroroshe. Nico gituma impunzi zategerezwa kurikanura kandi umutekano wazo ugacungwa bidasanzwe n'abategetsi b'igihugu cabakiriye. Niko uharanira agateka kazina muntu abibona. David Niyokindi akaba yari se w'utwana tubiri, akaba yishwe muri ubwo buryo nyene, bikekwa ko yoba yanizwe. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane, iki ni igice ca gatanu c'icigwa ca 24 kivuga ku cizegwa kibi, kivuga ko uburongozi ari akaryo kukwamikara kumererwa neza no koroherwa.
kubera ivyo abarongozi bahabwa bivanye n'ivyo bajejwe, hari abantu benshi babona ko uburongozi ari ukwamikara, ari ukworoherwa canke kurya amaraha. Iyo bishoboka, uko umuntu azezwa amabanga akomeye niko yoroherezwa, agahabwa umushahara munini, agahabwa imodoka y'akazi, akarihirwa inzu abamwo, agahabwa amafaranga amufasha gutumanako amakuru, agahabwa amafaranga yo kugura igitoro gikoreshwa n'imodoka y'akazi, agavuzwa n'ibindi n'ibindi. Mu vy'ukuri ibi bintu siyo ntumbero y'uburongozi. Umuntu ntaba umurongozi kugira ngo aronke ibi, abihabwa kugira ngo ashobore gukora neza ivyo ajejwe, ntabe mu ruhagarara rw'ubuzima ngo have akora nabi ivyo ajejwe kubera urwo ruhagarara. Ego nivyo hari igihe ubwo burusho bubumurengera uravye ubushobozi bw'abantu abarongoye, ivyo bica vyitwa intwaro mbi. Igihe cose uburongozi budakoreshejwe ico bwagenewe, hagashigwa imbere ibitari bikwiye gushigwa imbere, bivamwo intwaro mbi. Muri rusangi, ni bisanzwe ko umurongozi ahabwa ibimufasha gukora neza. Nk'akarorero, nta mushikiranganje yokorera igihugu neza kandi bimugora kuriha inzu abamwo. Nta murongozi w'ishirahamwe kanaka yoshobora kuryitaho abana biwe bama bariko barirukanwa mw'ishure kandi iryo shirahamwe ryari rishoboye kumuhemba mu buryo butuma iyo ngorane iva mu nzira. Umurongozi w'ishengero yamana amadeni impande zose kuko ataca afise co kugaburira umuryango, biragoye ko adakora amakosa y'uburongozi. Korohereza umurongozi mu mibereho yiwe ni bisanzwe, ikibi n'ukurenza urugero. Naho ivyo vyose navuze mu bisanzwe bihabwa umurongozi nk'ivyo kumufasha gukora neza ivyo ajejwe, hari ababishira ku mutima kurusha uko wawushira ku gikorwa c'uburongozi. Abantu nk'abo bitiranya uburongozi no kuronka ivyo bintu, aho kubona uburongozi nk'akaryo ko gufasha abo barongoye gutora umuti w'ingorane baba bafise, babubona ahubwo nk'akaryo ko kuronka vya bindi vyose navuga n'ibindi bija mu vy'ubutunzi. Hari imbere n'abaharanira kuja mu bibanza vy'uburongozi kubera iyo mvo gusa, baba bashaka gushikira ubuzima bworoshe. Abo bantu mu vy'ukuri s'abarongozi, n'abarondezi b'amaraha, kuko badafise umutima w'uburongozi. Niyo bagizwe abarongozi ntibaheza ngo bagire ico bamarira abo barongoye, ahubwo aho kubaduza barabakorora, kuko barondera kubaho ubuzima buremera abo barongoye. Iyumvire nk'umukuru w'umutumba yoshaka kuba umutunzi akoresheje kibanza rimwe, kubera bidashobora guca mu mushahara, aca asanga ategereza gukoresha ububasha afise mu nzira mbi kugira ngo ashike kuri iyo ntumbero. Ahanini usanga aca yaka ibiturire canke akigarurira ubutunzi bwa bamwe bamwe mu barongoye, akarenganya abantu n'ibindi n'ibindi. Gukora gutyo birahindura uburongozi maze bugahinduka nko kurerugwa, kugendera ku bitugu vy'abantu, maze bigatuma aremera barongoye, igihe ciwe kikazorangira bararushe barahwereye. Natanze akarorero k'umukuru w'umutumba, ariko bishobora gushika mu bibanza bitandukanye vy'uburongozi. Umuntu wese ari mu kibanza c'uburongozi ahari kugira ngo ashikire ubuzima bworoshe, ahinduka umuzigo ku barongoye. Nakaga gakomeye kugira abarongozi nk'aba. Igihe cose abarongozi badafise umutima wo gukorera abo barongoye, ahubwo bafise umutima wo kwihereza no kwiteza imbere, abantu baratinda bakaremerwa kuko baba mu magorwa, bama bariko bararemerwa nuko kuntu uwo murongozi wabo ameze. Kubera aburongoye umuzigo ni ikimenyetso ciza cerekana ko utabuberanye no kubabera umurongozi. Abantu barafise ibibagoye bikwiye, ntibikenewe ko umurongozi nawe aza yongerako akaba ingorane mu zindi. Kubera iki cizerwa cashinze imizi cane muri politiki, hari igihe umenga umuntu atari umukunzi w'inda, adahahamukiye gutunga no koroherwa, ntakwiriye kuba umurongozi. Hari igihe umenga abarondezi b'amaraha nibo bemerewe kuba abarongozi, abagendera ubupfasoni ukamenga ntiboba abarongozi. Ndifuza ko ibi bintu bihinduka, ibibanza vy'uburongozi bigahurumbirwa n'abafise umutima w'ubusuku, kuko abo nibo batabera abo barongoye umuzigo. Ikibanza c'uburongozi ni igikoresho umuntu aba atijwe, co kimwe n'amagara meza canke ubumenyi. Kubironka bidushira mu kibanza co kugira ivyo twitezweko, les devoirs et responsabilités, ntibidushira mu mugwi w'abahiriwe, les privilégiés. Mu burongozi hari ibintu bibiri: kugira ivyo twitezweko hamwe n'uturusho duhabwa ku kibanza turimwo, les obligations et les privilèges.
Iyo tubigereranije usanga kiriya ca mbere kugira ivyo twitezweko le devoir arico kiremereye kurusha ica kabiri. Iki ca kabiri kiriho kugira ngo kidufashe gukora neza biriya vya mbere. Iyo dushaka kumenya umurongozi mwiza ntitubaza ngo nibiki yakwiye mu burongozi, tubaza tuti kuba yarabaye umurongozi vyamariye iki abo yararongoye. Nta murongozi n'umwe ndumva yahawe agashimwe kuko yashoboye kubaka amazu menshi canke kwegeranya amafaranga menshi kubw'ikibanza c'uburongozi yabayemwo. Ahubwo ababikoze bama kenshi baruhira kwihamagarira kwikekwa, kugirwa kw'amatohoza, mbere no gukurikiranwa n'ubutungane. Mu mwaka wa 2019 hari inkuru yavuzwe mu bimenyeshamakuru vyo muri Kenya, aho wahoze ari umukuru w'igihugu ca Kenya Daniel Arap Moi yaciriwe ihadabu ry'amamiliyoni menshi y'amashiringi y'amakenya, asabwa kuyaha umuryango yigeze kurenganya akiri umukuru w'igihugu, akigarurira amatongo yawo akoresheje inguvu yahabwa n'ikibanza c'uburongozi yarimwo. Abarongozi nka benabo, abarongozi batungira mu karenganyo, barondera ubuzima bworoshe mu gukoresha nabo ububasha bafise, bama baruhira kwikwegera ingorane. Kandi birumvikana ico tubiba nico twimbura. Abahawe ibidari nabo nabakoresheje ibibanza barimwo mu gukora ineza, bagateza imbere, bagafasha abo bari bajejwe. Ese icompa igihugu cacu kikagwiza abarongozi bameze nk'abo ba kabiri, abagabo n'abagore, abakuze n'abakiri bato, bahurumbira kuba mu bibanza vy'uburongozi kugira ngo bashobore kugira ico bamariye abo barongoye, maze ivyo bahabwa ntibibe arivyo bahahamukira. Abarongozi nk'abo nibo batungisha abo barongoye aho kubatungirako. Niyo baronse ubutunzi ntibaburonka mu buryo bukenesha abo barongoye. Vyongeye ubwo butunzi bugaruka gufasha abo barongoye kuko umutima wabo utabakundira kwamikara aho abandi bagorewe.